kandi wenda kuzira umukozi w'Imana. Je n'umukozi w'Imana akomeye cyane iburaya baranzi mu Bushinwa mu Gishinwa nirukana amashetani no mu Gihindi nayo ari muri yose ya ndayazura haya ndafite umuntu ushaka kuza gusengera. Abo nyine nibo mba nkeneye ndabasengera kahave nibimuga jewe bera muguruka Ikibata fise sinzi kugikura umutwe imbere. Ibyo jewe nta cyananiye jewe pastor mukuru je nakubwiye ati n'imitima ndazura amashira hejuru nkubika nkubukurura ayari muri yose ayari hehe twende Reka tugende ndabu pastor bwabaho hagati. Jewe ntibampima jewe narahezagiwe Imana yaransize amavuta ahubwo ingo tugende inge mindukize n'agakofero ndakwemeza tugende. Why are you running? Why are you running? Nguyu wa muntu umusengeye turakakura. N'uyu none petit frère mutonye wanjye Sawa. wari wo ugaye nda mama none ibyo ni biki n'uyu washaka ndamusengera jewe mizina rya Yesu amadayimoni ari muri yose ndavyura n'uyu ushaka kwakura uyu yambaye n'ibiheko ku maboko urakura uyu musi uraza kureha ni metero 5 uraza kureha ni metero 5 urakura usumba abantu bose haguruka kura rutwe ndavuze ngo kura haguruka turebe kwanze ngene ngaha haguruka wabonye ko yakutse raba yakutse yanga nuko ndashaka ko akura arenga kine basket gusuyu uyu azotera amanota 3 none peti atinde kuma hamwe ndagusengera amadayimoni akuvemo yakuzingamitse ayo madayimoni yatumye ungana gucyo onye ndaruze mizina rya Yesu aba pastor baparisha agira nkubitemo ikica wa nibibaho urakura fatira gutya turara ushaka ko ngana gutya arenga aha ni sawa impiyo Bibiliya yanje je ndakwereke ndavuze ati mizina rya Yesu hahandi ibyo urimo nibikigirwa numva ibintu biko biransisimu urukurakura wavuze ushaka ngana guti metero zingahe zibiri oya zibiri ni nkenda shize kwiyindi imwe gusa angane na Goliati rindira basi itabirira ko wayitabita kure hiyo ibyo byose nibiziririzwa zana ndakwereke zana ibyo bintu byahumanye sishaka no kubikora ko ndavuze nti mizina Yesu ndashaka ko uyu muntu akura imetero 5 kumwe na kwereka gera hiyo akagera yakazara kina basket oya mumbabarije nukuri ndumva umwenga ndikundasha kurasha umviriza aya madayimoni akuvemo imyaka wamaze uzingamye imyaka wamaze ureha nibuye imyaka wamaze ureha n'igiti kidakura c'umusederi ndavuze ngo iri joro uraza gukura ndavuze ngo iri joro rutwe ugotwe uraza gupunguka ndavuze ngo uraza kuba muremure uraza gupima metero 3 uraza kugira igikiriza kingana ni Icha Samsoni uraza kugira igikiriza kingana n'icya Goliati azwa muremure muri basket azoza aratsinda amanota 3 araza gukura jewe ndagiye n'ubundi muntu ari kw'Imana yamuremye asitamukiti umusari yo Pastor Wakaveri mwanakubwire
mbarira wakana gatoyi. Afite uwundi muntu ushaka kugenda gusengera. Ni hehe yuko jewe ndiko ndigira mu bikorwa vy'Imana. Nani ibikorwa by'Imana bivyishike. Ngiye gukorera Imana mu rushengero. Reka nubundi wo bukorera Imana. Ahubwo ngugende uhitura musengera. Oh, sorry. Don't cry. Icara ngaho ngende kujana wa mukobwa umusengera. Jesus! I don't want peace. I want problems always. Why are you running? Haya kana mwari kumwe ngaho. Niko kandungitse ngo musengere. Yego, je ndasengera abantu kakahava. Niziri mu maginda zisengera zikadebana. Zikagaruka bushasha. Usanze reko ndasoma muri Yeremiya. Usanze reko ndasoma muri Yeremiya. Nashaka musengere nanje pastor. Ndabe nanje ko noza ndambara nikwiza. Ndakunda utumini ndabe ko vyohera. Nizira rya Yesu. Yego kandi pastor ndafite n'ikindi kibazo. Je ntashaka guhera 2 jours. Ntarosaka aka primus. Cyangwa nkamene ku mutwe. Urumva pastor ko ari kibazo. Nandi mama w'abana nk'ubyo ntibimeshe cyubahiro. Nka kaminura yibona ntikameshe cyubahiro. Ndamusengere n'ukuri. Kuri kumana. Nzamukoze pastor. Ndagusengera cyane nanje ndagusengera mu izina rya Yesu. Pretoriko dadi wo mijuru arabikora nta na kimwe adakora. Usanze nariko ndasoma muri Bibiliya yera gusubira mu vyagetswe. Nta bindi bibazo wowe ufise ubwire ngire ko mu gihugu gisaye. Fukama ndagusengera mu izina rya Yesu. Fukama ndagusengera mu izina rya Yesu dadi wo mijuru. Yesu mushobora vyose. Yesu mushobora vyose dadi wo mijuru. Jesus mushobora vyose.